ndababwiza ukuri mbere yuko dutangurira amakuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka mbanze ndabashitse ko inkuru y'umubabaro ikomeye cyane ihejeje kudushikira, ibara rihejeje kugwa nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho abasirikare abana b'u Burundi bariko baragandagurwa abandi bagafatwa mpiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ni video y'umusoda yavuye mu gihugu cy'u Burundi yambitswe imyambaro ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gisirikare ca FARDC. Iyi dosiye iraraba umukuru w'igihugu arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kubiriko biraba ku bene gihugu mbere yuko imigumuko itangura ko abavyeyi babo bana n'igisoda muri rusange kiriko kirabishikiriza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko uyu musoda yafashwe kuri ubu ngubu arahejeje kubisigura vyose. Amabanga y'igihugu yoba agiye agaragara nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko abene gihugu turiko turamusaba gusigura ibiriko biraba mu bana b'u Burundi. Turakeneye umuco kuvyerekeranye n'ibi biriko birakorwa mu rwihisho. Amakuru mwanyegezwe, reka tugaruke tuyabashitsa ko yose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Ni mu vy'imyirondoro yawe ya gisirikare. Nitwa Premier Class ndi Komanda. Nizo nzu yanjye ya gisirikare matrikire 83 678 HR 27 740 de la matrikire. Nakoreye formation province Makamba antu bita mu Mabanda muri 2018. Navukiye Mwaro mirongo ibiri na zitanu z'ukwa gatatu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nkuko mubandanya mudukurikirana ku biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV, biganiro vya misi yose. Ndababwiza ukuri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Biravurwa ko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro Major Evariste Ndayishimiye aka kanya yakiriye inkuru y'umubabaro ukomeye cyane nyuma yuko abasirikare barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bose bamwe na bamwe bafashwe mpiri. Amakuru akomeye cyane turungikirwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye nka BBC n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye bikorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Biravugwa ko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba ageramiwe. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu inkoho ziteye ubwoba zibonekeje mu ishamba ry'ikibira abari ku micungararo nk'uko nabo bahejeje kubitangaza. N'amakuru mamwe aragiye munyegezwa ariko ngaha kuri Burundi News TV turayegeranya tukayatosora tukabashitsa ku biganiro vya misi yose. Idoni reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri rukumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Aka kanya rero amakuru yo kwizerwa adushikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Biravurwa ko abo bajenerali bose boba bapfuye nyuma yuko bafashwe mpire n'abandi bagakomereka. Ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni bitariko biravugwa ko rumwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amwe n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ayo makuru yacu akomeye cyane. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusohomoruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazugera no nyene upyonde ko tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa vya misi yose. Idonido kuri ubu ngubu rero Uburundi bwa bugiye kuba igipotopoto nyuma yuko ata bintu biriko birashirwa mu ngiro nk'uko umukuru w'igihugu yahora abivuga. Mwumvirije urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni kubijanye n'ingene yaburanwagamwo. Ibintu vyari bihejeje gukomera cyane, bigaragara ko kuri ubu ngubu parike yoba idafise akaryo ko gutsinda Bunyoni. Amakuru adushikiye nuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba azoca atsinda urubanza
gukurwa mu munyororo mw'ibohero rya Gitega nk'uko mwahora muvyumviriza. Nayo yandi makuru avurwa mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu, inkuru ikomeye cane ihejeje kudushikira nuko umwigeme wa Nkurunziza ndavuga umuhisi kuri ubu ngubu yoba ahejeje kuba afatirwa ingingo ikomeye cyane nyuma y'amatohoza ariko arakorwa. Hibonekeje ko uyu mwigeme yoba ariko aracisha amahera arungikwa ku migabane y'amakungu ya kure mu kumvo zitazwi neza n'igihugu, nk'uko ababa ku micungararo n'abandi bamubajejwe umutekano mu vyerekeranye n'ubukungu bw'igihugu, itunga ry'igihugu vyose vyoba bihejeje gushika. Biravugwa ko rero uyu mwigeme yatangiye gukorwa kw'amatohoza nyuma yuko aya mahera y'igihugu ariko aranyuzwa muri organization yiwe Naomi Nkurunziza. Biravuga ko rero yoba ariko arakorwa ko amatoza. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bafashwe mpirire n'abagwanyi ba M23. Biravugwa ko vyoba bihejeje gukomera cyane nyuma yuko imyidogo yo iriko irumvikana mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko haravurwa ko abene igihugu batanguye imigumuko kumva zibiriko biraba muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umusirikare yarungitse ubutumwa mu buryo bwa video avuga ko ibi vyose bikwiye guhagarara. Turabibashitsa ko muri aya makuru yacu, reka turayitanguza nk'uko tubandanya tubibashitsa ko vyose update zose ziba ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. N'ayandi makuru akomeye cyane ariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi nuko General Niyombare yagerageje kuba yafata ubutegetsi umwaka w'2015, none kuri ubu ngubu biravurwa ko ariwe ariko araterera abagwanyi bashasha umuhari wa la Revolutionnaire du Burundi bibonekeje mu ishamba ry'ikimeza mu kibira. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Umubabaro ni wose ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yakiriye inkuru ibabaje cyane y'abasirikare 33 hagarukanywe ibiziga vyabo. Ni nyuma yuko bibonekeje muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bahawe imyambaro y'igisirikare ca FARDC, kuko tubandanya tubishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'ayo mavideo yaba yakwiragijwe ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye, abo basirikare bariko baratabaza bavuga ko umukuru w'igihugu akwiye gufata ingingo ikomeye cyane. Amabanga yatanguye kumenwa nyuma yuko umukuru w'igihugu yakiriye inkuru mbi cyane kuri aba basoda b'u Burundi. Abana b'u Burundi boba batawe mu mvuto nyuma yuko bafatiwe ku rugamba muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ese mwene igihugu munyagihugu uri kumviriza ibiganiro, murumva ari ibintu bishimishije canke binezereje abene igihugu nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bokambara impuzankano canke imyambaro y'ikindi gihugu? Oya, ni ibintu bidafise kandi bidatera iteka abene igihugu c'u Burundi kiriko kirasubira nyuma yuko ibintu bihejeje intwaro mbi iriko iradukorako n'ibindi bitandukanye. Amakuru akomeye cyane turonka mubaba mu micungararo y'ikibira aravuga ko kuri ubu ngubu vyatangajwe ko kudeta yoba igiye kuba mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone amakuru aheza kudushikira mwarumvirije ko ivya kudeta biravugwa ejo bikaba bifutwa, ibindi bikavurwa ejo bigaca birashirwa mu ngiro. Mwarumvirije ko amakuru akomeye cyane nk'uko mwumvirije urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, mwumvirije ko kuri ubu ngubu yagirijwe ibindi vyaha bitandukanye. Mwumvirije ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ibindi vyaha nyuma yuko yarariko araburanishwa
mw'ibohero rya Gitega. Kuri ubu ngubu rero ubutungane bukaba buriko buramugirira ko ibijanye n'urubanza. Amakuru akomeye cane nuko aravuga ko Generali Alengiyome Bunyoni ari we nyene yoba afise umugambi ukomeye cane mu bijanye no kuba yaba yateguye umugambi ukomeye cane mu kuburana. Biragaragara ko kuri ubu ngubu rero parike yobayo itateguye ibijanye no kuburana neza, kuko iriko irakubitwa ingingo zikomeye cane zikomakomeye nk'uko abariko turabikurikiranira hafi turiko turabiraba neza. Mwene gihugu nici wovuga ku bijanye n'urubanza rwa Generale Alengiyome Bunyoni, aho iradiyo y'igihugu mu Burundi turafise amaradiyo menshi cane, amaradiyo atandukanye. Murazi ko mu Burundi turafise ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye, ariko amaradiyo yigenga n'amaradiyo ya leta biragaragara ko atashaka gushirako inkuru canke urubanza rwa Generale Alengiyome Bunyoni. Ibi biragaragaza ko igihugu c'u Burundi kiracafise ibibazo bitandukanye mu bijanye n'ubutungane. Ibi biragaragaza ko kuba badashira ahagaragara ibijanye n'urubanza rwa Generale Alengiyome Bunyoni hari bimwe biriko biranyegezwa abenegihugu, ariko ico tubasezeranya kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV nuko vyose tubandanya tubibashitsako mu biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko mubandanya muraba ivideo ya wa musoda w'igihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu ahejeje gufatwa mpire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yafashwe n'umuhari wa M23 uko bishikirizwa nabo bagwanyi nyene. Nayo andi makuru uko tubandanya tubibashitsako muri iyi nkuru yacu dutambutsa kuri Burundi News TV, biravugwa ko uyu Generale Nimbona kuri ubu ngubu nawe yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Aya makuru ava mu begereye ubutegetsi, amakuru kubw'ubuhinga bwa none, biragaragara ko uyu mugenerale ari we afise uruhara rukomeye cane mu bijanye n'umugwi mushasha wa LARB. Biravugwa ko uyu mugenerale yoba ariko arabandanya mu kugenyezamo amahera menshi cane nk'uko bibandanya bidushikira mu Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu biravugwa ko Generali Alengiyome Bunyoni yamwise iki. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. None ivyo vyose nk'uko vyashikirijwe kuri ubu ngubu parike ari Generale Alengiyome Bunyoni na parike uwoba afise ivyaha akwiye kwagirizwa ninde. Biravurwa ko Generale Alengiyome Bunyoni mu vyaha yagirizwa harimwo kuba yarataziriye umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bikaba bivugwa ko Generale Alengiyome Bunyoni yamutaziriye impene. Bikanavugwa ko kuri ubu ngubu Generale Alengiyome Bunyoni icaha yagirizwa cindi ari uko yataziriye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye ngo vuvuze. Amakuru akomeye cane rero yoba ahejeje gushika. Murazi ko icambere gitangaje cabaye muri runo rubanza rw'ejo n'ingene havuzwemwo amabanga yerekeye ibindi bihugu. Generale Alengiyome Bunyoni yaraganirije ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buhabwa amakuru n'ikindi gihugu co mu karere cari cinjiye mu bikoresho Bunyoni yakoresha mu gutumanako amakuru. Mwarumvirije nayo impamvu yagumye asaba ko parike yozana ivyo bafise vyose ikareka kuzana uduce. Ikindi gihugu cavuzwe ni Tanzania. Aha rero bica vyumvikana ko abatwara Uburundi kuri ubu ngubu, aho vyumvikana ko abatwara Uburundi basa n'abaja gutora amategeko mu mugambwe CCM. Kuri ubu ngubu rero ni ibintu bidasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu twoba duhejeje kuba dushirwa ahagaragara, kandi ibi vyose atateka bidukururira. Ibanga rya kabiri ryasohotse ryemeza yuko iperereza ry'u Burundi risanzwe ribeshera abantu rikandika ubutumwa bw'ububeshi ryagereza abo rishaka kuremeka intebe ishushe. Kuri ubu ngubu rero
Biragaragara ko iyo inteba ishushe nk'uko ribandanya ribigaragaza. Hano General Bunyoni nk'uwahoze ari umushikiranganji w'umutekano yari akwiriye kubisigura akerekana ingene yagiye arambika ibara abana b'igihugu c'u Burundi. Nanone ayandi makuru adushikiye nk'uko tubandanya tubibashitsa ko muri ibi biganiro vya misi yose ido nido, niba umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye atariko aremerera abene igihugu uko bariko baramusaba ko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwoshirwa ahagaragara. Biragaragaza ko bariko barikanka ko General Alain Guillaume Bunyoni yashira ahagaragara ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Hano bica vyumvikana ko hari abantu benshi bapfunzwe kubera bambitswe ibara n'iperereza ry'u Burundi nk'uko General Bunyoni abitomora. Bunyoni akwiriye kwerekana ababikorewe maze ubutungane bukabakora ko iceye. Amakuru adushikira nuko ivyo Desire Uwamahoro yavyemeje mu gihe nawe nyene ari mu bahamye abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mwarumvirije ko nawe nyene akwiriye kwerekana abo yambitse ibara akoresheje ubwo buhinga. Ikindi gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nuko cavuzwe muri bijanywe na General Emmanuel Ndayiziga. Ku ruhande rumwe ubutumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bwerekana ko hari hafashwe ingingo yo kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni. Iyi ngingo rero biboneka ko yafatiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihe yatanzwe na Lieutenant General Silas Ntigurirwa asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisirikare. Ku rundi ruhande haza ikibazo kubera iki Emmanuel Ndayiziga yamenye amabanga y'akazi we ntakurikiranwe. Kubera iki General Alain Guillaume Bunyoni yahisemwo kumurega mu gihe mu vyo avuga abandi bose agerageza kubatabara. Ubwo Emmanuel Ndayiziga yamuburaniye canke yamuburiye kugira ngo amukize canke yashakaga nyene ko Bunyoni ahunge hanyuma bamufatire mu nzira atawubona baheze bamwice. Ibi vyose rero nk'uko tubandanya tubikora ko amatohoza, Emmanuel Ndayiziga nawe nyene yoca akurikiranwa ku vyaha yagerezwa. Kubona General Bunyoni yaravuze Ndayiziga ukuraho vyerekana ko azi ko Ndayiziga mu kumuburira atamushakiraga ineza. Icanyuma gitangaje nuko hariho ayandi mazina mashasha yavuzwe n'abariko barakorana na Bunyoni ariko bo badakurikiranwa. Muri abo haravuzwe intwazangabo mu gipolisi David na Artemo. Hano ntiworonse amazina yoba akwiye. Amakuru nanone adushikiye nuko abo bose Bunyoni yavuze ari ababesherwa. Nanone bikavuga ko uyundi yavuze ko Bunyoni yoba akoresha ibigwanisho bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu ayo makuru atavyemezo abifisiye. Ko ababesherwa ni Colonel Destino Bapfumuke ko Bunyoni avuga ko hari haciye imyaka myinshi batavugana. Ikiboneka coco muri bino bintu nuko Bunyoni yiteguriye kuvuga amabanga yose mu muburano wiwe nk'uko bigaragara, kandi bikaba bihishirwa na bamwe mu bihangange biri ku butegetsi. Arazi ko ataco hacera ntaco azobika mu kwisigura. Turabandanya gusaba ko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwokorwa ku mugaragaro, abarundi bose bakamenyeshwa uko ruriko ruragenda. Uru rubanza ni igipimo gikomeye cyane kuri Perezida Ndayishimiye avuga ko ashaka guhindura ubutungane bw'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero runo rubanza rw'umukeba wiwe nirwo ruzerekana ingene Ndayishimiye atandukanye n'abandi bakuru b'ibihugu b'u Burundi bamye bakoresha ubutungane mu guhonyora no kunumya abakeba babo. Nihakorwa amategeko yose kandi nihakora amategeko gusa, abakeba babo bazatangura kuvuga amabanga yose avurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tubashirire ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu gukora amatohoza. Ndabasabe mumanuke kuri aka kalink murabe amakuru yose kubijanye na politiki, umutekano n'agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufatirwa ingingo ikomeye cane n'amakungu. Twababwiye mu funyofunyo amakuru avuga ko Naomi Nkurunziza kuri ubu ngubu bikekwa ko organisation yiwe ariko haratangwamwo amahera y'igihugu akaba ariko arajanwa mu makungu. Ivyo vyose kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko ubutungane bwoba bwatanguye kumukorako amatohoza. Turiko turabandanya mu gukora ivyerekeranye n'ibi vyose biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi, turaza kugaruka tubibashitsako muri aya makuru yacu. Nizere ko umeze neza aho uherereye wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabakengurukiye cane nshuti banywanyi Barundi mubandanya kumviriza aya makuru, nshuti banywanyi begereye ibihugu bitandukanye, abo mu bihugu vy'ibibanyi turabakengurikiye cane. Iyi ni Burundi News TV.